Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Muri studio za RPA turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 Ruhuma umwaka wa 2025. Kaze nshuti namwe bakunzi ba RPA muri aya makuru twabateguriye. Ayo nayo akaba agizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Ishirahamwe mpuzamakungu HCR ryasaba amakungu gufasha kugira igikorwa cyo kwita ku mpunzi z'abakongomani ziguma ziyongera gishoboke. Kubwa Brigitte Mukanga eno aserukira iryo shirahamwe mu Burundi amenyesha ko akenewe imiliyoni 40 z'amadolari y'abanyamerika kugira HCR ifashe guhangana n'ico kibazo. Basaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi guhagarika amajambo abigwanko n'amacakubiri bizofasha gukinga injyane zoba mu Burundi no mu karere. Biri mu ikete umuhari uhurikiyemwo abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano inamahoro bandikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa 21 Ruhuma uno mwaka. Muraza kuvyumva murano makuru. Nayo imiriro yaduka mu masoko mu Burundi n'ubisha bukabije bumaze gihe bwibonekeza. Ivyo biza bikaba biterwa ahanini n'itsinga z'umuyagankuba ziba zateranijwe ukutariko ibiza bitera uruhombo ibihumbi n'ibihumbi by'abadandaza n'imiryango yabo. Aya n'ayandi ni mu Kanisase ndabaramutse nongeye ndabahe n'ikaze mu idonido. Ndasubiye kubaramutsa reka ano makuru tuyahere muyavugwa mu mpunzi z'abarundi. Urunani rw'amashirahamwe ahanira agateka kazina muntu CBDH Vicar rwahagaritswe umutima n'ingorane zihanze impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Muri kino gihe intambara ziko zibera muri Kivu y'ubumanuko akaba ariho izo mpunzi zatse indaro. Vyizigiro Jean Bosco umuvugizi w'urwo runani asaba amakungu hamwe n'ishirahamwe HCR gukora ibishoboka kugira izo mpunzi ntizize zigwe mu mporero. Muri CBDHVK duhangayikishijwe cyane n'ubuzima bw'impunzi ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho hamaze iminsi itari mike hari intambara hagati y'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo n'iza M23. Impunzi ziri muri Rusenda, Murongwe na Kavimvira ntituzi neza ubuzima zibayeho, aho amakuru dufise ari uko abayobozi bahase muri ako gace bo bikuriye meza bagahunga. Kandi amakuru yandi dufise ni uko impunzi ziri muri Sange zo zashwiragiye tutazi niba zikiriho cyangwa zimeze gute. N'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu muri ako gace ubu yitaye ku bibazo by'intambara, ariko izo mpunzi ntizifise uri kuzivugira. CBDHVK rero irazitabariza ivuga ku buzima bwazo, ariko cyane cyane icyo amategeko avuga nayo tuyabajije impunzi nazo zari zikwiye gukingirwa mu buryo bumwe canke ubundi. Dusabye ibihugu byo muri aka karere kandi dusabye n'amashirahamwe akorera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kutabariza izi mpunzi kugira ngo nazo zitapfira muri izi ntambara. Tukivuga ibijanye n'impunzi nyene z'abarundi, ishirahamwe ryitaho impunzi ku isi HCR rasubiye gutabaza amakungu kuri riko rirarengerwa n'igitigiri cy'impunzi z'abakongomani zihunga intambara mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Igitigiri cy'impunzi gitera ciyongera mu gihe uburyo bwo kuzitaho ari nica ntikize. Brigitte Mukanga eno aserukira HCR mu Burundi avuga ko ibintu bishobora kuyangara uko izo ntambara zigenda ziriyongera. Harakenewe rero imiliyoni zirenga 40 z'amadolari y'amanyamerika kugira icyo gikorwa cyo kwitaho impunzi kiranguke. Ibyo nido na mugenzi wacu Dinye Karonzu. Mu gihe intambara zisera ziyongera mu buseruko bwa Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo,
mu Burundi naho ibijanye n'ubuzima bwa kiremwa muntu bitera biyangara ku muvuduko uteye ubwoba na cane cane ko igitigiri c'impunzi zakigwa mu Burundi gitera kigwirirana uko bukeye uko bwije. Mwitangazo rigenewe abamenyesha makuru shirahamwe HCR ryasohoye kuri wa gatanu igenekerezo rya 21 ruhuhuma rivuga ko ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 19 ruhuhuma honyene hakiriwe impunzi z'abakongomani 9,000 bamwe muri bo binjira baciye mu mazi mu buryo bugirana no kwiyahura. HCR rero ivuga ko kuva ukwezi gutangura hamaze kwakirwa impunzi z'abakongomani bagera ku 40,000 bagwiriyemwo abagore n'abana. HCR muri iryo tangazo ryayo ivuga ko muri abo bandanya bahungira mu Burundi harimwo abana batari kumwe n'abavyeyi, bamwe muri bo bakaba batandukaniye mu nzira bahonga. HCR rero ivuga ko imiryango itari mike mu mpunzi barara hanze batagira ico bikingiza imvura canke imbeho. Shirahamwe HCR rivuga ko vyihutirwa izo mpunzi zikeneye udusago, ibifungurwa, utuzu twa sugumwe kumwe no kwimurirwa ahandi kugira ntibabandanye baguriranira ngaho. Kugira rero bikunde ko bita kuri izo mpunzi, HCR isaba miliyoni 40 n'ibihumbi 400 z'amadolari. Shirahamwe HCR muri iryo tangazo ryayo rikaba ritibagiye kuvuga ko hamaze kwibonekeza mu mpunzi abagwayi bagasama kanashobora no kurandagata mu karere kose. Mwomenya rero ko Brigitte Mukanga Eno aserukira HCR mu Burundi yaremesheje ikiganiro ku bamenyesha makuru i Geneve mu Suisse kuri wa gatanu ari naho yavugiye ivyo vyose. Arakoze mugezi wacu Dinye Ekarondo. Mukanya twananiza amakuru twateguriye mu gisata kijanye na politiki. Mu gisata kijanye na politike ishirahamwe ry'abakirisu ryiyemeje kugwanya isindikazwa rya kiremwa muntu mu Burundi akate Burundi riratewe umutima uhagaze n'amajambo abibugwanko rufatiye ku moko amaze iminsi ashikirizwa n'umugambwe uri ku butegetsi uhereye ku mukuru w'igihugu. Armel Niyongere arongoye akate amesha ko basohoye itangazo ryamiriza amacakubiri mu Burundi kuko ugwanko rufatiye ku moko rushobora gusubiza igihugu mu ihumbi. Twasohoye iri tangazo kuko twabonye yuko hari amajambo abiba ugwanko n'ubwicanyi ariko akavugwa cyane cyane n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ayo rero afatira cyane cyane ku majambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ibugabira mu Kirundo igenekerezo rya 11 ruhuhuma, aho yari kashikiriza buramatari mushasha w'intara ya Kirundo, aho yashikirije abanyagihugu ababwira yuko bitegura kugwana n'igihugu cy'u Rwanda kuko mu Rwanda bwari batere. Inyuma yaho niho hatangiye kwibonekeza amajambo atandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ayo majambo rero n'amajambo ateye ubwoba, aricyo gituma twabonye yuko dusaba cyane cyane yuko leta y'u Burundi yahagarika, kuko iyo abanyagihugu batangiye kuza bararungika amajambo abiba inzankano zifatiye ku moko, ivyo vyose birashobora gutuma dusubira mu bwicanyi, ugasanga abantu bariko barabona neza iyo tuja hama kubera babona umenga barashikiwe n'abategetsi, ugasanga ibara riraguye. Ubu rero twasavye yuko leta y'u Burundi yihutira guhagarika ayo majambo y'ugwanko, igakingira abarundi bose atakuvangura. Tugahamagarira n'amakungu gufata ingingo zikomeye kugira ngo ibintu ntibitere vyunyuka. RPA turabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata nyene cya politike. Nari nababwiye mu ntango zano makuru umuhari urikiyemo abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano inamahoro usaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi guhagarika amajambo abibugwanko n'amacakubiri, ivyofasha gukinga injyane zo mu Burundi no mu karere. Mwekete uwo muhari wandikiye Perezida Ndayishimiye kuri wa 21 ruhuma usaba nyabuna umukuru w'igihugu gutorera umuti ibibazo nyamukuru bihanze igihugu. Kurikira Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro.
umuhari inamahoro urandikiye ikete umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye kugira tumushikirize amakenga dufise ku bijanye n'ibiriko biraba mu gihugu bivuye ku majambo wenyene ashikiriza avuga ko intambara ishobora kwaduka igihe ico ari cyo cose no guhimiriza no guha ibirwanisho imbonerakure ubu abanyagihugu babayeho batazi ko buca canke bwira. Muribuka ko kw'igenekerezo rya 31 imbere y'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi yashikirije ngo ingwano ishobora gukwira akarere kose bivuye ku bibazo biri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ntambara wenyene akaba yanayishigikiye akayikwegeramwo igisirikare c'u Burundi. Mu majambo aheruka gushikiriza mu Kirundo mu ndwi iheze yahamagariye abanyagihugu bose kwitegurira intambara ishobora kwaduka hagati y'u Burundi n'igihugu kibaye. Muhari n'amahoro ubona ko nubwo umutekano mu karere k'ibiyaga binini utifashe neza, inzira nziza yo gutorera umuti ico kibazo ntiyari ikwiye kuba iyo guhamagarira abarundi ingwano no kubiba urwanko, ahubwo yategerezwa kuba iyo guhumuriza, kurondera amahoro no guhamagarira abarundi kwihangana. Umuhari inamahoro usanga kandi itotezwa rimaze iminsi rikorerwa bamwe mu mpunzi z'abakongomani rishobora kuba riva kuri ayo majambo ya bamwe mu bategetsi bamaze iminsi bashikiriza. Umuhari inamahoro ugasaba umukuru w'igihugu gukingira ababa mu Burundi bose. Kurikira kandi Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro. Umuhari n'amahoro uribaza kandi ko amakuru turiko turumva kwitotezwa ry'impunzi z'abanyamurenge hamwe n'abasa nabo rifatiye ku ngene baremwe canke ururimi bavuga atari ibintu vyapfuye kwiyadukiza. Bishobora kuba ari ingaruka y'amajambo y'abategetsi abiburwanko badasiba gushikiriza uko bukeye uko bwije mu gihugu c'u Burundi. Turavya kahise kabi Uburundi bwaciyemwo aho indyane zagiye zirabisikana, umuhari n'amahoro urifuza cane ko Burundi butosubira kubona akaga k'intambara. Nico gituma twasabye dushimitse umukuru w'igihugu gufata vyihuta ingingo zose zishoboka kugira ngo akingire igihugu n'abakibamwo bose iyindi ntambara, mu gushira imbere inzira y'ibiganiro, ugusubiza hamwe n'umutekano w'abarundi n'ababa mu Burundi bose. Mu gisata kijanye n'imibano, inzira zasigajwe kugira zicemwo imiduga izimya umuriro mu gihe wiyadukije nizubahirizwa mu masoko yo mu ntara za Ngozi, Cibitoke na Gitega. Bamwe mu banyagihugu bakorera muri aya masoko bavuga ko izo nzira zisigaye zitekwamwo ibidandazwa kandi atarico zagenewe, ibishobora guteza ingorane mu gihe yiyadukije umuriro. Reka ino nkuru tubibaze mugezi wacu Walter Kwizera. Inzira zasizwe n'abubatsi isoko nkuru yo mu ntara ya Ngozi kugira zize ziracamwo imodoka ishinzwe kuzimya umuriro bita kizimyamoto, akenshi usanga ziriko zidandarizwamwo n'abanyagihugu. Naho izo nzira zitarubakwamwo utumeza n'ibindi bijako ibidandazwa, abakorera mu isoko yo mu ntara ya Ngozi bavuga ko akenshi wasanga ibidandazwa ku buryo n'ugenda n'amaguru ahaca bigoranye. Uyu munyagihugu amenyesha ko mu gihe umuriro wo kwaduka bitokoroha ko imodoka ishinzwe kuzimya ihinjira. Nyamwoto ishobora guca kandi rimwe na rimwe hari igihe ihora nyene ihaca iriko iragerageza kuraba yuko hagize nk'impanuka y'umucanwa iba yoheza ikarengana, ariko ihavuye abadandaza bashiraho ibidandaza usanga rero abantu badandariza muri ayo mayira usanga huzuye. Nk'igihe isoko nyene yosha vyogorana kungene iyo kizimyamoto yorengana, ngabo rero isoko ihiye urumva kandi baronka umwanya wo kuja gukuramwo vya bintu biri mu nzira. Ndabona rero mu isoko nkuru ya Ngozi ko vyogorana cane kubera yuko usanga ibidandazwa vyuzuye mu nzira n'umuntu agenda n'amaguru arabura haca. Eka no mu isoko nkuru yo mu ntara ya Cibitoke ibintu ni nk'uko nyene, utuyira tw'imodoka zijejwe gutabara turahari, ariko ugasanga utwo tuyira nyene ari twe abanyagihugu basigaye bakoresha mu kudandarizamwo ibicuruzwa vyabo. Uyu munyagihugu we avuga ko izo nzira bavye baramaze no kuzubakamwo. Byose ni ikibazo, urumva ko abategetsi bagikora kuri amafaranga mwanya umwe usanga bashize mu mabarabara ayashyize moto dusha kurengana ngiye mwaye gashisanga batanze bahuba. Hanyuma nko mu isoko ya Cibitoke ho negereye rego hariho inzira batekanije igice kimwe mengo yo babariguriye ahantu murusha kwadukana n'ahandi bashaka kwadukana ngira ngo ko ari aho barashaka gukunda ko mo kurengana. Hari inzira iva ku isoko y'itomati igasohoka mu mpuzu z'amakombokombo irashoka n'akandi gapande
ko inzira iva mu bijumbu hafiye hose harugaranywe nta modoka yoca. Uretse aho mu ntara ya Cibitoke no mu ntara ya Ngozi eka no mu ntara ya Gitega abanyagihugu babo bavuga ko inzira zagenewe iyo miduga izimya umuriro mu masoko zitubahirizwa. Ivyo biruko rero mu gihe hagize imisi hibonekeza imiriro yaduka mu masoko igatikiza ibidandazwa vyinshi ikanasiga uruhombo n'ubukene mu banyagihugu. Bamwe mu banyagihugu bagahamagarira abajejwe intwaro gucungera no gukurikirana neza ko izo nzira zagenewe iyo miduga izimya umuriro zubahirizwa. Arakoze na mugezi wacu wafite kwizera. Nayo imiriro yaduka mu masoko mu Burundi nubisha bukabije bumaze igihe kandi bukora ku badandaza ibihumbi n'ibihumbi n'imiryango yabo. Ivyo biza biterwa ahanini n'itsinga z'umuyagankuba ziba zateranijwe ukutariko canke zishaje ibiteza umutekano muke n'uruhombo runini mu by'ubutunzi. Mu cigwa cyakozwe n'umwigisha Elias Sentamba mu mwaka wa 2018 aratanga umwihwezo wiwe n'inyishu kuri ico kibazo mu gukinga aho kabi muri kazoza. Ido nido na Bakaza Miburu. Kamwe mu burorero kagaragara n'umuriro watimye ugatongora isoko nkuru ya Bujumbura mu mwaka wa 2013. Abadandaza ibihumbi n'ibihumbi babonye ibidandazo vyabo bicika umunyota. Iryo sanganya rikaba ryahavuye gitirirwa insinga z'umuyaga nkuba zari ziteranijwe nabi no kudashiraho uburyo bwo gukinga ibiza bwagenewe. Iyo soko yafatwa nk'umutima w'ubutunzi bw'igihugu iza mu za mbere zahuye n'ako kaga k'umuriro naho atariyo yonyene byashikiye. Mu mwaka wa 2017 isoko yo mu Kamenge yarahiye. Mu mwaka wa 2019 isoko yo mu Ruziba na yonyene niko byagenze. Amasoko yose akaba yagenda arahitanwa no kutamera amagabo mu kuyakingira cyane ugasanga biva ku bintu byabo byabiswe ugutariko birundarundanye ahantu hamwe. Isoko y'inyabiraba yaturiwe n'imiriro ya Nyakanga. Umwigisha Elias Sentamba aradoma ko urutoke impamvu nyinshi zerekana ko iyo miriro yagiye iravako. Kubwiwe avuga ko biva ku kutagira itunganywa ryiza mu bijyanye no gukinga iyo miriro yaduka mu masoko, ukunga nabi insinga z'umuyaga nkuba, ukubika nabi ibintu bishobora guteza umuriro, hamwe no kutagira uburinzi bwiza mu gihe ivyo bibazo vyadutse ni bimwe mu vyunyura imiriro yagiye iribonekeza. Kubw'uwo mwigisha rero amenyesha ko itunganywa ry'ayo masoko rikwiye gutezwa imbere na cane cane mu gushiraho ingingo z'umutekano mu gukinga iyo miriro, ingingo kenshi zidakunze guhabwa agaciro mu gihe arizo nyamukuru mu gukingira abo badandaza. Ingaruka z'iyo miriro rero akaba aragahomera bunwa. Uretse gutakaza ivyo baba bafise, abadandaza bisanga mu bukene butagira izina. Imiryango ikogwako yisanga itakigira uko yisumamwo mu gihe yubakwa ry'ayo masoko rifata amezi n'amezi n'imyaka igahera. Ingaruka mu bijanye n'ubutunzi na zonyene ntizigira uko zingana, hadasizwe inyuma uguhungabana mu bijanye no guhanahana ibidandazwa. Mu gukinga gukabi rero muri kazoza, umwigisha Sentamba aratanga ingingo zitari nke mu vyokorwa. Aha akavuga inyubaka z'amasoko agezweho ya kijambere, ishigwaho ry'amategeko ngenderwako yo gukinga iyo miriro mu masoko n'inyigisho zijanye n'ivyo gukinga iyo miriro ku badandaza. Uwo mwigisha kandi asaba ko hoshigwaho igenzurwa ry'ingene insinga z'umuyaga nkuba zateranijwe no kuraba ko inyubako zikorerwamwo zubatswe hisunzwe ko zishobora gukinga iyo miriro. Umwigisha Sentamba akabona ko ari ngirakamaro cane kuzitira utaronerwa mu gushiraho uburyo bwo gukinga iyo miriro, abajejwe intwaro badasizwe inyuma co kimwe n'abadandaza n'abandi banyagihugu bo mu kibano. Ico cigwa c'umwigisha Elias Sentamba kikaba cakozwe mu mwaka wa 2018. Arakoze na mugezi wacu Bakaza Miburo. Nino ngaha kwino nkuru yiwe dusuzira ko amakuru twari twateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwari muruteze yompi, bakoze na bagenzanje bo mu ruganda wo kumenyesha amakuru bafashije gutorokanya ana makuru nariko ndabashikiriza. Nibagiye abahinga b'ivyuma batumye ana majwi abashikira atagatotsi. Hervé Niwihire nariko ndabashikiriza ndabikebanuye, ndabifuriza kurubanirwa mu banyu no mu vyanyu na gahwana.